Hello, mwaramutse mwakeye. Ndabona ibintu biriko birahinduka. Bashasha, aba subscriber, welcome, karibu. Akazina banyitwa Diodone, ibaza vuba tuzohava dushikira abantu amajana 5. Nyereka ko akabonye aka video uri mushasha ukagire like, nawe utari mushasha gasharinga aka video ukereka abagenzi bawe. Rero no musi ngoma ngende kugura microphone yo gushira ku isi mu kugira amajwi azoza arafata neza, amajwi azoza arafatikwa neza, kugira ibintu bibandanye neza, no kubaha ibintu bisukuye. Kira ku gatanu da postinga ntibagiye, ntibibagire rero kugira subscribe uri mushasha kandi ugire comment, shira ivyitekerezo ngaho hasi, ngo tugende. Okay, turahashitse yari hakagenda. Niyo twakabura ngaha ni kuzoca nyine ndakarondera kuri Amazon kugira ibintu bigende neza. Mugani sinzi kunza gukamera indani. Burya biragoye kuzura kamera mu bantu ahantu utamenyereye, usanga utazi ngene bimeze. Mugani ndaza kuraba ko ndo kamera. Okay, yeah, if you go straight ahead, someone will help you out here. Alright, thank you. Yep. Okay, bambwiye ngo hari umuntu aza kuza kumfasha kanyereke, kandi yibaza kari imagine. Umusi nzogura aka kantu uze gufata amasanamu meza. Ugenda sanza taka ariho muganira wa mahera ari meshi cyane. Ndasanze atako bafise umva umuntu azojagera kuri Amazon akagure. Iyi video ndo postinga muzosanga ibintu byahindutse, kandi vuba hari utu video duto ndoza ndashira kuri iyi channel. Burya hari ikintu kikunda kumbako, hari umuntu ashobora kumbaza ngo ati havuye mu Kirundi aho Icongereza ni cyaye kindi kiri muvuga, nanje nkiyumvira nkaca ndibuka yuko mvuga n'ikinyarwanda. Burya Ikirundi n'ikinyarwanda nico kimwe. Nyambura umunyarwanda utashoboye kumva ivyo ndashoboye kuvuga, comment below. Short videos, so muzitege nazo nyene mukabonye, muzoba clicking mugasharing, ni ibintu bishasha. Aka video kino musi kari kameze neza. Umusi nyene ndariko ndarondera ku microphone muganda kabuze mugandi izanzo akakura kuri Amazon. Ntiwibagire kira ku gatanda postinga, subscribe, like. Vuba kandi turaricinga amajana 5 vuba cyane. Rero mushasha
nyereka ko wahashitse ugize aga thumbs up, hanyuma ntiwibagire kwandika ibitekerezo byangaho hasi muri comment. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.